Ese muri imana bari namwe zere ko mumeze neza cyane twe tumeze fresh sana name John Mabo hama ndabibutsa kwanda sabone na subscribe kugira ngo tubana tugira umuryango wagutse cyane dushimira abantu bose bamaze kugira sabone na subscribe twongera dushimira abantu bakomanta les amis muzimwe gukomanta kuri link arene ya Lu TV na Emotion Talent TV izi nizo mbonesha kure mudakwiye kwirengagiza kubera ko zibaha amakuru ari update. So uno munsi naje na Abdul Uwimana, murazi ko ntabandi umwe mbandi kumwe n'umukorege wanje kugira ngo tubasesangurire amwe mu makuru abari karavuka namuzanye, ariko imbere ya byose reka tumwakire kugira ngo abanze abaramutse. Karibu bwana Abdul. Asante sana bro, asante sana, shimire n'abariko baraturaba canke abazoturaba. Ndabibutsa kabisa gukora subscribe. Ariko ubonye n'ikiganiro twakoze cyakuryoheye urashobora no kugisharinga abandi bantu kugira ngo ubutumwa bugere kure. Yes, ibyo tuba turiko turakora bigere ku bantu benshi. Kandi kiba ari ikintu gikomeye cyane kabisa. Ejo twaratewe iteka ryo kuba mu isozera ry'ibirori inama yo gwaruka yari ico bise Inkerebutsi Day. Wari hajya yari dialogue continental, ariko yasozerewe n'umunsi witwa Inkerebutsi Day, aho bashoboye gutora ugwaruka rufise imigambi myiza. Hari imigambi 10 ariko 3 niyo yashoboye kugira ane gutorwa. Tunakeza abantu baraye batsindiye agashimuka Inkerebutsi Day kabisa. Ni ibintu byaraye binyeretse ko ugwaruka burya uriko rurakora bari kukiza. Harugwaruka ejo gwabaye abamiliyoneri iryo ijoro ryejo, harugwaruka gware rubaye abamiliyoneri. Biza bimbuza mu miliyoneri ni umuntu ashobora kuba atunze imiliyoni zirenga umwe canke zibiri ngo no mu miliyoneri, sivyo? Ejo rero narayibonye ko ugwaruka ruri kukivi cyane, kukivi. Umukuru w'igihugu nyene cubahiro Evariste Ndayishimiye, Papa Africa, murazi ko asanzwe atwara Union Africaine muri aka kanya. Yarashikirije ijambo nyamukuru aryo jambo tugomba tugaruke ko Mr. Abdul. Yaravuze nti yahaye gasopo abantu bose babifuza gutera uburundi. Yatanguye atubwira kahise kiye. Les amis, nabana babwiye ko zino ndongozi zacu zabonye ibintu twebwe twama twababwiye. Igihugu sumukade harakigwanira. Ijambo yashikirije yavuze nti uzokwirahira agatera uburundi, yaba ari mu Burundi canke hanze y'u Burundi, intambara izotangura iwe canke ari umunyamahanga. Ari mu gihugu canke hanze y'igihugu, intambara izotangurira iwe, intambara iherere hehe iwe. Iryo jambo ajya ni nko kuvuga ati mbwire gito canje nico yundi cumvire. Yes kabisa, yaraye avuga ati ndakunda president wacu kunatajya umuntu oya nta bujyajya yigiriye kabisa. Yes, ni jambo rya Abdul wagiye umusegute batubisesangure. Ni bande president we yarahaye ubutumwa? Jewe akivuga kujya ariko aravuga kujya, urazi ko nari nicaye hagufi yaho yari karavuga twari ko dufata n'amasanamu kame. Ewana bujya naciye nkubitiza agatima mpembe. Umutima waciye ebana, ubwenge bwaciye buntwara ku mujamaraho. Afise ikintu cyitwa FNL arizinza abami directement. Ari umurundi, ari umunyamahanga. Yes, umunyamahanga ni erega nabone banone hajya bajya n'abarundi bafashwa n'abanyamahanga none. Yes, rero nukuvuga jewe naciye nkubita ubwenge bwanje bwaciye bunyarukira kuri Nzabampema buca no kuri bashebuja bo hakurya y'Akanyana. Na Redeta barutayibagiye kabisa.
ndavuga ati ebana aho rero nimba batabyumvise sinari nakubwiye muri bya biganiro bindi twahejeje nkakubwira ati ku muryango w'u Burundi ntiwaraye ubyumviye je ndazi neza yuko bajya Jeki ukuntu ubona bivuge Abduli twe mu Burundi hariho abantu namba hariho ibihe bibi twaraciyemo mu Burundi bwaba bwaraciyemo n'abantu babiteguye babishira mu ngiro hama biraba hama tugwa mu mporero z'ibyo abana b'igihugu barangara abana b'igihugu barahangayika wumvise ijambo ko president yatanguye kwikorera ivyiwe ku myaka 34 no kuvuga ko president yoba yagiye mu ishamba afise imyaka 25 kuko urugamba rwaheze kwamaze imyaka 12 sivyo yes no kuvuga iki abo bantu nimwe twama twavuze raba iyo myaka yose imyaka 12 yari kwanza fata imyaka tureke kurima fata imyaka 20 yose yari mu ishuri no kuvuga ngo nta mwaka wo kwicara ngo akore neza 100% yigeze aronka aho ajya amashuri ari kariga aho yomuhaye nyene musaruro yaciye agenda he mwishamba baramwiruka imyaka kandi yuko ko n'ubutegetsi bwari buhari cyo gihe ari yarakavutse ubutegetsi bwari buhari ati bwaraturasa bukatwica n'abasoda bakabijamo abasoda b'igihugu byense kandi abasoda b'igihugu bajeje gukingira bene igihugu aribo batumye tugira jewe ndemeza Abduli nkanahamya neza nkanabishingira inta namba igihugu kitaratera imbere uko cateze gutera imbere nuko kuntu twabaye mu bihe by'intambara gusa kubera yuko ibihe by'intambara ndakubwiza ukuri biteza ingorane hajya nuko umukuru w'igihugu urumva yaragiye mu ishamba sivyo avuye mu ishuri burya rero hariho abandi batagiye mu ishamba bagiye kwicara mu makambi barahunga sisa urabyumva siwe wenyine bari jewe narabaye mu ikambi reka ndakubwira kandi urabona mu ikambi abagabo bose bo mu ikambi abyuka mu gitondo ni urubuguzo ni kambi nta diri urabyumva ku mugoroba BBC akaradiyo kugura biriko biravugwa amakuru y'intambara ibiki kubera ko hasere n'izo zibagaburira nubwo buzima urabyumva noneho wowe cumbwira umuntu w'umugabo afise umuryango afise umugore n'abana yicaye ku rubuguzo ubwonko bwiwiwe bwicaye kuri ibyo nyene atahantu na hamwe biriko biragira gute atahantu na hamwe ari karakora abana bavyuka bamusangaho bajyama bamusiga ngaho uko muri ubwo buzima hanyuma umubwire ngo uwo mugabo azofate umwanya sivyo arashitse mu gihugu atangurira heho atangura zero ni sesa n'igihugu rega cyatanguriye zero urabyumva no kuvuga ngo twagiye duca mu ngorane zidusubiza inyuma zicaza ubwonko umuntu akaba yaricaye imyaka n'imyaniko adakorera iterambere akora kugira gusa ngo ararariye kuko mu makambi y'impunzi nta baterera imbere bakora gusa kugira ngo barare bagize gute bariye urabyumva n'abakora ubuzi kuko ubuzi barabukora bakagenda iyo bakaja kwiyungunganya urabyumva mugabo ibyo bakora ntibyaba ari ibintu bibateza imbere kuko nta uterera imbere mu ikambi sesa kandi rero kandi kantu ndakubwiza kandi kantu kakaje ico gihe bo babandi bari mu makamba abandi mu ishamba tutubagira ko hari n'abandi bari ko bariga yes umva ko kandi awo mwanya abo bantu bari ko bariga nibo birigo barandika kwaba bari mu ishamba urumva ico kintu nagiye mbona amakomanteri bavuga ngo ngo none we ko wagiye mu ishamba murika nabandi bajeyo ngo kugira ngo nabo bazoze ngo bahabakura ni komanteri nabonye hawe eske kuja mu ishamba kwa Ndayishimiye no kuja mu ishamba kwanza bampinga canke naba barereta bara
mvuga aba bakobwa birirwa barifotoza bifise sans bifise hariho bihuriye motive ni imwe ndakwereka uribuka ko Nzabampema ari mu bantu bacanzwe mu gisirikare bavuye muri FNL ni kwagwaza yari kwagwaza ya ikintu cyonyene jewe ku makuru mfise numvise kandi yizewe ikintu cyonyene cyakuye Nzabampema mu gisirikare cy'u Burundi nuko yahawe ipeti ritoya carigumura kubera yuko ngo yari general major mu ishyamba namba atari lieutenant general hama baca bamugira major ivyo byonyene nivyo byamuhungishije none bimukura mu Burundi none ivyo bisa n'umuntu yavuye ngaha muri kaminuza abona igisirikare ariko arazwa n'igisirikare arazwa na president wiwe uvuga ivyo bintu nico kimwe erega tutibagira ko n'abarundi tureke aho onye reka tuje no kuri abo bandi bavuga yuko ngo bashaka kuja mu ishyamba tureke Nzabampema tunamwihoze kuko wewe tuje ku bandi objectif ni yihe motive ni ndakwereka ejo bundi muri 2015 abantu bafashe intumbero yo kuja mu mabarabara baratuririye ibintu mu mabarabara baraturiye n'abantu mu mapine ego mugabo baraturiye amapine mu mabarabara baraturiye n'amamodoka banzuriki baraturiye amabarabara batwononeye amabarabara byinshi ibuka ko turi imiliyoni 10 na zingahe na zitatu kuduga na zine sivyo ibarabara kugira rikogwe hategerezwa kuba harimo agafaranga kanje akiwawe akujya kameramani akabajya sisa harimo amafaranga yabo noneho uzane akagwi k'abantu bakeyi cyane dufate basi igihumbi sibyo tubagire igihumbi canke tubagire ibihumbi 3 noneho baze konona inyungu z'abantu imiliyoni 10 na urumva ico kintu ukacuvuga ngo baragiye batuririye abantu mu mabarabara babaturirisha amapine sivyo ibyo ntibyahabaye none Evariste Ndayishimiye n'abandi bagiye muri CNDD-FDD bahunze baturiye umuntu mwibarabara hari umuntu bari batuririye mwibarabara cyane bahunze kubera yuko bobo babona yuko bariko baraturirwa none ivyo birasa sesa mu bantu bagize manifestation 2015 nta muntu baturiye mwibarabara ariko bagize manifestation nimwe mwaturiye abantu mwibarabara none iyo motive yo guhunga igihugu ngo mugiye gutera uburundi ngo muraje ngo gukora CNDD-FDD CNDD-FDD yashoboye kubaka imitima y'abarundi yashoboye kuzana ubumwe bw'abarundi yashoboye gutuma abantu bose tunywana nta muhutu nta mututsi ubu bikivuga sivyo imitima yacu twese iratekanye cyumbwira rero uwo muntu kandi ahantu rero bigoreye iredeta abantu mu gisirikare cy'ubwoko bumwe ako kantu bano bantu je naba nabivutse jewe narigeze kumva umvira bano bantu bafise gerageze kumva intaye y'umuntu w'umu diaspora yahora yanka CNDD-FDD arayanka acahitamo nawe nyene guhunga igihugu yaciye mu Rwanda acahura n'umwe mu bajene bari muri leta baba atorutse kuko bari bamutwaye ku ngufu burya ngo uwo muntu ni we yamwuguruye intahe yamwuguruye amaso aramubwira ukuntu yajyanyweyo aramubwira ukuntu yasanze bameze aramubwira n'imigambi yiwe acavuga ati bwa bundi bimeze uko abantu basubiza amaso inyuma kuri RPA igihe 2014 zigomba jemo batangwe bavuga ngo CNDD-FDD iri kiratanga imipanga za Rumonge za Mugamba urumva Abdul buri kiratanga imipanga yo kuzotema abatutsi none bazakari kubera iki ni ya system y'inkotanyi zakoresha no kuvuga 2015 bije bintu babigerako bari guca barara mu bantu basigaye ati mwebwe turabacika cumu twebwe twakuye ubutegetsi bwagomba kwica abatutsi ibere nubwo ari bo bari kubica bakabatanga igitambo niko byari kumwe
nka kujya nyene byagenze none gasha wumva bibaye ibyo bintu uburundi bwo bari ko buvahe gwagwarukanye n'icubahiro yahitamo kuba umujama wago ngo baruri he kugeza isaha y'abajene baraye babaye abamiliyoneri mwijoro riheze gejo sivyo bagiye kurangura imigambi kugira biteze imbere uzorangura imigambi igugu kiro kirabamwe amabomba oya erega abo bantu nimumva karabo guteje jewe narabikubwiye ngo uburongozi bwa CNDD-FDD butandukanye n'uburongozi bundi tubona hakurya y'amazi biratandukanye. Yes. Abandi mu gihe abandi bariko bafata ugwaruka barubuza gukora, urabyumva? Ibyo rukoze byose babyonona, urabyumva? Babyonona. Igihe abandi bari mu bihugu urima bakarandura, urabyumva? Wagana inzoga bagasesa, bagira twebwe ngaha umukuru w'igihugu abayicaranye n'ugwaruka ariko ararubaza ati dukori mu gihe hari ikindi gihugu gifise misiyo yo kumara ugwaruka rwabo rubicishije nko mu mayoga nibiriko biravugwa nibiriho igihugu gishobora guha sinzoga inzoga intambara. None we uribuka ikiganiro President Kagame yakoresheje abayobozi bariko barasinzira burya ngo nijya kese nizari zijya nzoga urumva bro mu Rwanda ari abantu bariko baraba impumyi bro bamwe bakitera amakare bakaba paralize kubera inzoga zariko zirakogwa kandi izo nzoga nizakozwe leta itazitangira uruhusha. Ariko wibuke ibi bintu tunabivuge sivyo FPR iza mu Rwanda baragana ugwagwa nta muntu yari bwabimpumyi kubera ugwagwa, nta muntu yari bwabimpumyi kubera ijya nzoga yitwa ikigage canke ino bayita impeke, urabyumva? Nta muntu yari bwabimpumyi mugabo ngo kubera yuko ngo bashaka ngo tuntu ngo tuboneka ngo ukuntu ngo duhinguye ngo ivyo bindi wesha mwe muri ko muranka ibintu by'imico byakozwe n'abasogokuru banyu. Bijya ni politiki. Kagame arazi neza ko bajya abantu bose bafise ngaha babarongozi biwe, nta muntu numwe ategeza kumva ko aciye ubwenge. Igihe ari politiki yo kubagira ibigogi abayobozi bose b'u Rwanda hagasigara ari Kagame wenyine aciye ubwenge, kubera ko Kagame ntashobora kwemera ko haba hariho umuntu amurenze ngaha mu mutwe. Ikindi kintu ndabibonera ejo bundi hariho umuntu twavuganye arambwira ati burya impamvu ubona turetse ibyo by'inzoga, ati impamvu ubona ibi bintu ngira warabonye yuko hariho abantu bariko baridoga b'abanyarwanda ibintu byabo byari mu masoko aho badandariza batanga leta ikaza kubugarira ngo kubera isuku, ariko abo bantu buri munsi buri kwezi bakaba batanga amafaranga y'isuku, urabyumva? Noneho umuntu arambwira ati burya rero bajya abantu ntibazira isuku, ati ikibazo cyabajya abantu burya 98% by'abakora ubudandaji buto mu Rwanda unabahutu urumva ba bantu babirimizi bajya bagana zijya nzoka izagwa ibiki n'ibiki burya ngo nabahutu, urabyumva? Rero nukuvuga ngo bijya anye leta ya Kagame cyane FPR ibikora kujya mu buryo bwo gukomesha abahutu kugira ngo ntibagire ubuzima bugizene bukomeye, kuko bazi yuko azi ngo nibaduga hejuru bakagira inguvu barigisha abana babo, abana bamenye ubwenge baragira, urumva bijya byose abikora kugira ngo abuze, urabyumva? Kugira ngo abuze, urumva, abahutu kujana nababo mu mashuri kugira ubuzima
basi buhagaze bufise ingufu. Rega ntubuka ko ubutegetsi bwa kera bwigisha je kabisa hariho umuntu kandi abisobanuriye naguciriye agiye gutanga discours president Buyoyi yavuga ati abanyabururi ni mwiki agezi bubanza ni murime sarizo discours no kuvuga jesha mbona ko ijya mpiri yatanguriye mu Rwanda ubundi ijya yari system yo gukandamiza ubwoko bw'abahutu urumva naje ku butegetsi hama mugabo abahutu mube hasi babakubite babagirente kandi urabona ko n'ubutegetsi bwahahora bwatumye aba bategetsi bacu baja mu ishamba reka bwari bwabitanguye ushaka kumbwira umuyobozi ashaka gutegeka umusirikare tugenda murasi bajya abantu rero burya ikindi kintu cantangaje rega abarundi umvira rega twarabaye imyaka irenga 10 ningahe bro turi musi nyene ba system bayikoze rega byari byabaye bro byari byabaye rero kugeza isaha umuntu ndakwiye kwishimira aho tugeze iterambere turi burya hari ikindi kintu cantangaje urumva yuko ivyo byose ngo mu Rwanda bikorerwa abahutu sibyo mugabo burya ngo harimo n'iyindi ntumbero yo kubateranya n'abatutsi kugira ngo ujya mu buto niyabona ibiriko biramukorerwa byose ibiriko biramukorerwa byose avuga ati biriko bikorwa kuko umuhutu ntiwamubuza kubona yuko FPR cyangwa abarongoye igihugu cy'u Rwanda 99% n'ibici 9 n'abatutsi barabizi yuko umuhutu adashobora kubiyoberwa urabyumva none umviriza noneho ngo burya hariho intumbero yo guteranya abahutu n'abatutsi kugira ngo ka kantu n'ubundi kari karaje ubwa mbere gushika yaho haba genocide kagumeho kuko ijya genocide ni ibintu bijanye n'ivangura ry'amoko mu Rwanda ni nk'umurima utegerezwa kubiba ukabagarira ukavomera ukagira gute none ndakwereke ahantu impamvu bijya bintu atahantu byagiye jewe nasomye ahantu bavuga yuko burya ngo mu Rwanda ugiye kubiraba abantu bishe cyane cyane bakoze ibintu bari kwisonga iby'abavugwa yuko ngo bakoze genocide bamwe banza wumve bamwe n'abana bavutse ku bapapa babo b'abahutu n'abamama babo b'abatutsi abagira kabiri n'abagabo b'abahutu bari bafise abagore b'abatutsikazi sinzi nimba urumva ico kintu bisigura iki nimba umututsikazi yarabyaranye n'umuhutu ariko umwana bavyaranye akagenda akamara abatutsi akaba ari we bizwi yuko yamaze abatutsi nimba banza wumva nimba umukobwa w'umututsikazi yararongowe n'umuhutu hanyuma umuhutu yamurongoye akaba ari wamara abatutsi bisigura iki nugushaka kwerekana abo batutsi bashiki bacu batutsikazi aba bahutu mujako inyamaswa nimwemere kurongorwa nabo ntiwemere kumubyarira kuko n'umwana uzomubyarira avuka ari umugenosideri ndakubaza uracyumva icyo kintu ari impera hamwe ahubwo ndakubaza uracyumva icyo kintu birashika mu Rwanda umuhutu cyangwa umututsi bagatwara birashika mugabo uyu mwanya umva karabaho jewe hariho umuntu twaganiriye arambwira ati biraba mugabo iyo atari abantu basi baganjwe n'urukundo cyane imiryango irabaremereza ku buryo umukobwa usanga bamubwira ati wagiye niko sha byagenze gute ngo ujye kuri iriya ntera hamwe ukanyagwa yes rubugeze so ariko Abdul reka nike kintu rira abantu twukura muri kirya jambo ryanye n'icubahiro n'ijambo ryanye n'icubahiro jewe ikintu ca mbere natahuye abantu babanze babyumva iki kintu ndagitahura neza nkagishira mu mutima
umuntu w'umurundi wese ahari, yaba ari mu Burundi yaba ari mu mahanga, abimenye ko igihugu c'u Burundi gifise ingabo, gifise uburongozi bwiza, gifise umutekano. Ndagusubiriramo, bamenye ko igihugu c'u Burundi gifise umutekano. So ntukangwe no kumva ngo hariya Nzabampema yavuze, hariya Red Tabara yavuze, hariya abandi bavuze. Ku mbuga ngurukana bumenyi ni mubari, ariko nibaja kuri tere bazokwihanganira ibizobabako. Ku gisirikare cy'u Burundi tuzi mfise amakuru avuga ko amaze igihe bagirira amanama muri perezidansi y'u Rwanda. Yes, amanama kabisa ngo bayakomeje, bariko bagira amanama, ariko barasapotingwa. Kano kantu rero kubera iki u Rwanda rubandanya gufosinga bino bintu? Erega u Rwanda impamvu rubandanya kubifosinga twama tubivuga, kandi nawe urabizi, no kubera nyene ubaza ibyo uzi nka mwarimu, no kubera yuko u Rwanda rufata uburongozi buri ku butegetsi mu Burundi nk'ububabujije gushika ku ntumbero zabo za imatutsi mwaka karere. Kandi urabona ko u Burundi kabisa CNDD-FDD Burundi urumva u Burundi kubera yuko CNDD-FDD yabaye mu ishamba, ntikunda yuko isubira abandi bantu no kuvuga ni kwa kundi ico wabonye yuko ari kibi utabushaka kugikorera uwundi muntu, urabyumva? Iyo wabuze umuntu ukumva uko bibabaza, iyo mugenzi wawe wabuze wumva ushobora gutahura no kumenya agahinda uwo muntu afise. So CNDD-FDD izi ibyayibayeho, ukuntu bagiye mu ishamba, ukuntu abantu babo bahunze bakaba mu makambi n'ibiki, urumva ingorane bagize. Rero ibyo bintu baranka yuko byobandanya biba mu karere, kandi byitwa ngo bari ku butegetsi, n'abantu bafise ikintu bogira gute bo bikorako. Urumva rero basi batuma bagerageza bakavuga ati vyanke twagerageje, urabyumva? Rero ikindi naco wibuke ko u Rwanda rufata CNDD-FDD nk'ubutegetsi bw'abahutu, urabyumva? So nukuvuga ngo nimba urabizi yuko rogo iri FPR yashize ku bahutu bose ni interahamwe. Ubwo n'ababantu bose si ukuvuga ngo abahutu gusa, kuko mu ababantu si abahutu gusa, harimo n'abashi barimwo n'abaki barimo, bajya bose n'ababantu, urabyumva? Rero bafata yuko ari interahamwe, urabyumva? Rero bugiye iyo barabye CNDD-FDD ngaha baca babona umengo ni interahamwe ziri ku butegetsi, urabyumva? Bagaca bumva yuko umengo bogerageza kubagwanya kugira ngo bahave. Ariko ikibazo gica kiza none ni wagwanya CNDD-FDD, bisigura yuko uzoba uri kuragwana n'imiburiburi na 99% y'abarundi bose. None CNDD-FDD ko atari umugambwe w'umuntu, kwari umugambwe wiviriye mu bene gihugu bonyene, bakavuga ati tugira ukunuku. None urumva rero ahonye u Rwanda bizoca birugora, bazobandanya bayibona ngerageza ico ntereye. Urabona turi mu bihe wa Murundi wa kera wa nonanitua atari wa 2026, sivyo? Ubunya abantu muri ko muriyumvira gutera u Burundi kuko nyene cyo Evariste Ndayishimiye yabivuze, umuteshwe muto. Ico ni ikintu kidakunda niba mwifotoza mu maya ni sawa, mufisa mu mashini gani ni sawa, ni bo kabisa, kandi murabire kuriwe, kandi muturira imbuga ni sawa, mbuga muzihe vibe muhatwike arugabo mu ba promoter, urumva?
nabonye mwe wese nabonye mwe turamugwa mucingo YouTube channel twinshi ibana mbujembo mura kabisa ni sawa ibiro ni sawa muhatwike kabisa mugabo rero muhatwikira ukonye uyo nyene urumva mutaza kwita kuri songo diriko na ndega ndakwereka musipime ndakwereka burya baravuga ngo ntumuhana jayo umuhana vayo reka tubihe kabisa ikanda gushimira bazobimenya umunsi igisongo kizobakuramwe ibiso reka ndagushimira Abdul murakoze cyane murakoze n'abadukurikiye hanyuma mwibuke gukora subscribe kuri Emotion Talent TV no kuri Lincoln Aru kandi mu ibiganiro byacu bibaryoheye bibanezereye mwibuke kubisharinga n'abandi cyane bazo ko tubaha ibintu bisobanutse ego cyane Imana ihezagire abarundi bose Imana ihezagire igihugu cyacu